Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twongera tubaha kaze abataradukurikirana mudukurikirane n'abandi bose aho muherereye abadukurikirana Imana ibahe umugisha n'abandi bataradukurikirana mudukurikirane kuko turazi neza yuko dushobora kumva ijambo ry'Imana hakiri gishobora kudufasha tazi ko umuntu igice mu gutwi k'umuntu kitagira ico kimara. Rero nongeye kubashimira rero abakunzi mwese mudukurikirana aho muherereye hose Imana yo mwijuru ibahe umugisha kandi ishishikari bagura mu buryo butandukanye. Kandi twongera tubaha kaze kugira ngo mushishikare mudukurikirana kugira ngo tuge dusangira ivy'Imana yasize ku mitima yacu. Turabahaye kaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nyakubahwa mwami w'abami, twongeye kugushimira kubw'urukundo rwawe n'imbabazi, turagushimira ko utwitaho n'ukuntu twitwararika. Kano kanya turaguhaye kaze kugira ngo ubane natwe. Mana, turakwinginze amaraso yawe Yesu Kristo yongera tweza utunganye, utubabarire icaha cose, utubona agasembwa n'amaraso kugira ngo bikunde twemerwe nawe. Kandi nyakubahwa mukunzi mwiza, turakwinginze ngo wongere uzubane natwe, abari wivugira ntabe ari twe tugaragara ko ari ugaragara muri twe, ndetse data tube imyironge nawe tube imyironge abari wivugira. None data tangwa natwe wongere usozerane natwe, kandi mukunzi mwiza ugende utugaburira kugira ngo dushobore gutahura, kandi mpwemu wawe yera azatahuza umuntu wese azodukurikirana aho ari hose kugira ngo ashobore gutahura. Twe nk'abana b'abandi dushobora gutahura, ariko turi mpwemu wawe ari kumwe natwe dutaba tugatahura. Rero turasabye imbaraga za mpwemu yera zigaragare muri twe, ususenya ya migabo n'imigambi ya Satani b'abadayimoni baza kunobagura ijambo watuganirije, bose batsindwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tuwahe kazi na karibu kugira ngo bari natwe. Urakoze data kubyumvise kandi ubikoze, dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo yongere abaha umugisha. Tugiye gutangura kuririmba indirimbo y'127, hanyuma dusangira ijambo ry'Imana. Kaze. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditavye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Ndazi ko mfise ivyaha vyinshi mu mutima, vyose ndabikuzaniye nawe ubinkureko. Nditavye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye wanyoza ntunganye. Kandura mu mutima wuzuye urukundo, wuzuye ukwizera kose n'amahoro menshi. Nditavye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Ndazi kuzomfashisha imbabazi nyinshi, ivyo wansezeranije bizoshika vyose. Nditavye Yesu ndaje mukiza, amaraso wavuye wanyoza ntunganye. Shima amaraso yawe mpuye kw'ivyaha, mpimbaza n'ubushobozi unkiza intege nke. Nditavye Yesu
ndaje mukiza, amaraso wavuye wanyoza ntunganye, nditavye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye wanyoza ntunganye, shima amaraso yawe ankuye kw'ivyaha, mpimbaza n'ubushobozi unkiza intege nke. Yesu nashimwe cyane. Hano umuririmbyi ariko arishikana, ariko aririmba ngo numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, ngo rimpamagara ngo nozwe ivyaha, ngo nozwe n'amaraso yawe. Uyu munsi rero Yesu Kristo ariko araduhamagara kugira ngo twumve ijwi ryiwe, kugira ngo twongere tumwegere, kugira ngo twongere twozwe n'amaraso yiwe. Turazi neza ko kenshi muri kino gihe abantu benshi Yesu ariko arahamagara ngo nibitabe baze aboze ivyaha, ariko batariko baravyumva, kandi turi mu gihe c'uko dukwiye kumva ijwi. Rero mweda turi kurumva ijwi riko riraguhamagara ngo wegere yongera koze, kuko iki ni igihe c'ukozwa, iki ni igihe co gutunganwa rwose, iki ni igihe co guhinduka, iki ni igihe c'uko umuntu wese akwiye kuvoma, akavoma amazi kugira ngo yame yezwa, kuko n'igihe turi mu gihe c'iherezo. Yesu Kristo ariko aregera yiyegereza abiwe. Rero mwene data nawe wumva ijwi ryo kugira ngo wezwe, wamutunganye, ntukomantaze umutima wawe, ariko niwegere kugira ngo wezwe, wame witunganije, kugira ngo umunsi n'isaha Yesu Kristo yaza ntuzusigare. Ndetse n'ahatoza hari igihe yoza kuri wewe, kuko tuzi muri kino gihe Imana iri kwirimbura abantu bayo, kandi si ukuvuga ngo ari bagenda abantu bayo gusa, n'abatari abantu bayo bariko baragenda. Rero mwene data ukwiye kwama witunganije, ukwiye kwama wejejwe aho uri hose, kugira ngo ntuze usange warayovye, ntudusange ugiye muri gehenomu. Hano muri mvye ko arimba yariko arishikana ngo nditavye Yesu, ndaje mukiza, ngo amaraso wavuye anyoza ntunganye. Rero iki ni igihe c'uko umuntu wese ahari hose akwiye kwama yezwa, tukava mu bidusamaza, tukava mu bya bindi bidusamaza, ya magambo, rwa rusaku, bya bindi bidusamaza ugasanga umuntu aricaye ariko asamaza n'ibintu bitagira ikimazi, aho kugira ngo abane neza n'Imana, akizwe. Ugasanga kesha abantu bariko barasamazwa n'ubusa. Rero umuririmbyi rero hano yararimbye ariko arishikana. Nawe mwene data rero uyu munsi ijambo ry'Imana rakubwira ngo niwishikane, wezwe, ijwi niryaguha, niwumva ijwi ntukomantaze umutima. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Iyi ndirimbo rero mwayiririmba, sinzi ko naririmbye uko muyiririmba canke kuri nuko twokumva amajambo arimwo, suko twokumva ijwi. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditswe muri Luka igice c'icumi, turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Kaze dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana titiri avuga ngo Yesu atuma abigishwa 70 kwigisha. Mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri ngo bagende imbere yiwe mu bisagara vyose n'ahantu hose ahagira ace. Arababwira ati ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Yesu Kristo aturengere cyane. Hano ijambo ry'Imana turabona Yesu ariko aratuma abigishwa ngo 70, ngo mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma babiri ngo bagende imbere yiwe mu bisagara vyose n'ahantu hose ahagira ace. Yesu Kristo aturengere cyane. Bene data, nk'uko iki gihe Yesu Kristo yari kuratuma abigishwa ariko arababwira ngo nibagende bamutangurira imbere, bagende bavuge ubutumwa bwiza, bagende bavuge babwire abantu bihane, babwire Yesu Kristo ko ari mu nzira nawe ariko araza. Rero uyu munsi niko
nuko ariko aratuma. Rero mwe data nkuko duje kumva indirimbo ngo ntidukomantaze imitima. Rero nkuko muri iyi minsi tubona abigisha abahagurutse ariko arahagurutse abantu benshi bariko bavuga ubutumwa hirya no hino. Rero wowe niwumvijwe ntukomantaze umutima canke ngo wumve ngo uvuge ngo mbega uri ariko aravuga ninde. No, ahubwo niwumva ico ariko aravuga, ico ariko aravuga kiragukiza, ico ariko aravuga kiragufasha. Ntitwihutire guca imanza, ntitwihutire kuraba bariko baravuga, ahubwo wihutire kumva yuko ico ariko aravuga kigufasha, hanyuma ukore ico ariko arakubwira. Kuko hano ijambo ry'Imana ngo yagiye aratuma babiri kandi ngo naho yagira ace. Rero uyu munsi bene data turazi ko ariko arahagurutsa abakozi, ariko aratuma bigisha bo kugenda kwigisha ijambo ry'Imana, byo kugenda kubwira abantu ko bihana ari mu nzira ariko araza. Rero bene data nuko udakwiye gusamara. Ibisamaza birahari, ibiko birasamaza muri kino gihe ni byinshi, ariko ntitwite kubisamaza, ntitwite ku kintu cyose ndakimwe cyo kirasamaza, ariko twite kubihe. Wewe rawe mbega ibi bintu biriko biraba mbega ibi bimeze gute, ibi bintu biriko biraba, izi mpuha z'intambara n'ibindi byose biriko biravugwa, mbega si biriko biregereza igihe cyuko Yesu ari mukuza. Mbega ibi bitwigisha iki, mbega bitubwira iki mu ijambo ry'Imana? Ahubwo nuko dukwiye guhaguruka, umuntu wese akavuga ati reka mpaguruke, ahubwo ntunganye bwije muri ryo yatubwira ngo mu gihe cyuko Yesu Kristo azoba ariko araza tuzokumva impuha n'intambara, tuzokumva ibintu byinshi bizohinduka. Ariko ya data muri kino gihe nico tugezemo, nico gihe twasohoyemo. Rero nuko aho uri ukwiye kuba maso, nanje nkaba maso muri kino gihe. Rero Yesu Kristo ngo yaratumye atuma intumwa, arababwira ngo nimugende mu ntangirire, mugende. Yarababwira ngo nibagende, kandi aho yabarungitse ahantu hagira ace. Rero bene data ndazi ko muri kino gihe hari intumwa nyinshi, hari ubuhanuzi bwinshi, hari ibivugwa byinshi, ariko abantu ntabwo babyitayeho. Ariko ibyo twitayeho uyu munsi, twitayeho amaronko y'isi. Iyi si nagiye gushishira n'ibyayo. Niyo mpamvu abantu kumva ijambo ry'Imana ribatabara, ijambo ry'Imana ribabohora, ntajyo bariko barumva, ahubwo bariko bagenda kwiyumviririza babandi bakubita umuziki, babandi bamwe bavuga ngo ibitangaza bikomeye, kariko barya ni intumwa za Satani ziriko zirasamaza abantu, ziriko zirasamaza abantu mu rugendo baja mu ijuru. Abantu benshi ariko baragenda bahumirayo. Rero bene data niwumvirijwe ntukomantaze umutima, ahubwo ufata umutima wawe urongorere aho Imana igushaka, kugira ngo uhagarare mu kibanza Imana igushakamwo, kugira ngo wame witunganije. Muri kino gihe murabona hari impfu nyinshi zitunguranye, hari ibintu biteye ubwoba, hari ibintu mubona ngo abantu bapfuye hirya no hino, ariko mukabona nk'ibisanzwe. Ariko mumenye yuko ari igihe Imana iri kwirimbura, iri kwiratwara. Kandi si kwimbura ntuvuge ngo abariko baragenda bose nuko bagororotse, oya, harimo ariko baragenda baraniye Imana igume ivuga ni mwihane, ariko bamwe ntibihane, n'abandi bariko baragenda Imana iri kwiratahukana, iri kwiratwara kuruhuka. Niyo mpamvu bene data dukwiye kuba maso, dukwiye gusamara. Hari abantu benshi bamaze ibihe birebire mu ishengero, ugasanga benshi bari mu ishengero. Nuko tukuvuga ngo n'amashengero muri kino gihe nta n'ishengero, ishengero n'amadini menshi, ugasanga abantu benshi bagiye mu by'amadini, abantu bijyame mu idini batigeze bahinduka. Rero ubutumwa bwaravuzwe, abantu ijambo ubutumwa bwaravuzwe, rero ni mwihane, ariko ntibariko barihana. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ni wihane, kuko ariko araza gutwara, ariko arimbura, kandi muko kwimbura ntari kwatwara abakijwe gusa, n'adashije nariko baragenda. Niyo mpamvu dukwiye kwama twiteguye, niyo mpamvu dukwiye kuba maso, tukareka kuguma dusamarira mu bitagira ikimazi. Muri kino gihe Satani yahagurukije amadini menshi, yahagurukije ababeshi benshi, bariko barabesha abantu ko barabasamaza ngo hari ibyo muriko muraronka, none muriko muronka ibiki, ahubwo nibiko byatwara ubugingo. Satani yahagurukije intumwa nyinshi zo kugira ngo baza basamaze, ariko ijambo ry'Imana ryaza mukaziba amatwi. Rero uko muriko muraziba amatwi, niko mugiye kubona ibintu byinshi bigiye guhinduka, kandi abantu benshi bagiye kurimbuka. Rero Imana yo mu ijuru iturengere cyane.
hano kuri kabiri haravuga ngo arababwira ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake, nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe. Yesu Kristo aturengere cyane. Muri kino gihe ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi barabuze. Yesu Kristo aturengere cyane. Abimbuzi barabuze, abakozi b'Imana ntabahari kuko benshi ab'Imana yararungitse ngo baze bavuga ubutumwa barahindukiye bagenda bivugira ivyo bishakira. Rero muri kino gihe menya yuko mwene data huri, reka guta umwanya niwumva ijambo ry'Imana kugira ngo niwihane, tunganya ubugingo bwawe, tunganya inzira zawe, kuko muri kino gihe ibisamaza ni byinshi. Urumva hariya bamwe bakumva bavuga ibi, bandi bavuga ibi, ariko wewe hagarara neza, uhagarare ushaka Imana, ushaka Imana, kuko ivyimburwa ni byinshi byariko byabuze abavyimbura. Menya hariho abantu benshi bakeneye kwihana, hari abantu benshi bakeneye gukizwa, ariko babuze aho bakirizwa, kuko barinjiye hariya bumva ibivugwa, handi bagenda hariya bumva ibivugwa, bagenda hariya bumva ibivugwa, ariko bakaba n'ibikorwa byabo bikorwa, bakabona byose byabaye urudubi. Abantu rero ibintu by'Imana byamaze kubaduhira, abantu bamaze no kubivamwo burundu, kuko benshi usanga barakomerekejwe, bamwe bagakomerekera mu madini, abandi bagakomerekezwa n'abitwa abakozi b'Imana. Ibintu byabaye amado, abantu babivamwo, ivyo gusenga babivamwo. Rero bene data, uwumvira ijwi ntakomantaza umutima, uwumvira ijwi ntakomantaza umutima, kuko n'igihe ari Imana iri kwirimbana. Niyo mpamvu ubona hari abakozi benshi bahagurutse, Imana yahagurukije hirya no hino, ugasanga bamwe bakavuga ngo mbega barya yaye, ntuvuge ngo bahamagawe n'iki cyangwa bavuge n'iki. Eka ijambo ry'Imana tubwira neza ngo mu gihe c'iherezo Imana izohagurutsa ngo n'amabuye azovuga n'ibiti bizovuga. Rero ntidusamazwe n'ivyo, ahubwo sa haguruka uvuga uti mbega urya muntu ariko avuga iki, ivyo ariko avuga kirakiza umutima wanje. Numva yikiza umutima wawe, haguruka uce bugufi, wihane umwanya ukihari, kuko hazogera igihe uzokumva, uzoshaka iryo jambo ry'Imana, uzovuga uzokumva n'ukubwira ati yewe ni wihane ntuvyumve. Rero mwe data, nimba uri kurumva iryo jwi ntukomantaza umutima, ahubwo haguruka uce bugufi, wihane, kuko iki ni igihe c'umwe wese akwiye gutunganya ubuzima bwiwe, akwiye gutunganya ubugingo, kugira ngo umwami Yesu naza gutora ishengero nawe ntuzosigare. Canke hari n'igihe aba ariko aratwara, n'ubu urimwo nawe ntuzugende ngo urimbuke, ariko uzugende mu bwami bwo mw'ijuru. Kuko ndazi muri kino gihe abantu bazingamitswe n'amadini, abantu bazingamitswe nuko madini ntibakizwe, abantu bakibera muri ivyo, abantu bakavuga ngo ndakora ibikorwa, ivyo bikorwa ukora bitazwi n'Imana, uri kujeka nawe utazwi. Ariko shaka ubwami bw'Imana, shaka gukiranuka gose, haba ibikorwa navyo ubikore, kuko ibikorwa nivyo bizoduherekeza. Rero kuko niwakora utari kurakizwa, naho uzoba uri kuraja. Rero turagomba gukizwa neza kugira ngo dutware umwami wacu Yesu Kristo. Kaze rero kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana aho uherereye hose, tubaza twumvana ijambo ry'Imana, kandi ndazi ko tuzogenda dufashanya, kuko aho bigenda umwe wese agenda ananirigwa. Rero Imana yo mw'ijuru ibaha umugisha abariko barumviriza ijambo ry'Imana. Mwami Imana, turagushimiye kuri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. None nyakuba mukunzi mwiza, turagushimiye ko wongeye kutwemera ko tugorora akanwa nawe ukavuga, ntuhabwe icubahiro. Gendera data, usange umuntu wese, genda umutahuze, kugira ngo abantu batahure igihe tugezemwo, kuko tugeze mu gihe c'iherezo, tugeze muri ca gihe ca nyuma, muri ca gihe igihe c'ikiyoberane abantu badashoboye gutahura. Turakwinginze dutahuze, kugira ngo twumve ijambo ryawe, twumve ijwi ryawe, uko ugenda usemerera, uko ugenda uburira abantu bawe, kugira ngo dutahure, twumve ijambo ryawe, kugira ngo dukire, duhunge umujinya, duhunge umujinya, duhunge umujinya, duhunge umujinya. Rero turakwinginze udutahuze, mpwemu wawe yera, mpwemu wawe yongorera imitima yacu, kugira ngo dukizwe, uzoba ukoze Mana. Rero turagushimiye ko watangwa natwe ukabusozera natwe, kandi ukaba utuganije mu ijambo ryawe, ngo ntitwumve ijwi ryawe turi kumantaza imitima, kugira ngo twihane, kugira ngo twame twitunganije, kuko utazi umunsi n'isaha. Rero turagushimiye ku ijambo ryawe tuganirije, turagushimiye ku vyo ukoze, kandi databuja dusabye imbaraga zawe n'ubushobozi, kugira ngo dushoboze. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, kandi ukaba uri kumwe natwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twizeye, amen. Yesu Kristo abaha umugisha.